umwana wacu Yesu Kristo muraguruka twishire mu maboko y'Imana isumba byose twishimiye rwose twemeye guterana mu izina rya Yesu Kristo ihabwe cyubahiro cyinshi hariho bamwe bazinjira mu ijuru hariho bamwe bazinjira mu ijuru indirimbo y'amajana 353 twasasenyutwa kandi twasasenyutwa hariho bamwe bazinjira
washinze igihe cyose ijambo ryawe uzorishikanaho. Kandi amasaha ni meza, amasaha y'amajambo avuga ngo abera bashishikare kwezwa, abandura bashishikare kwandura. Igihe kirakuze kurusha igihe twizereye. Mwami muhabwe icyubahiro, warateguye umuco wo mu nyonga hawe, ukaduha manisha ijambo ry'ubugingo budashira, amajambo y'agakiza. Warakoze n'uhimbaza yanezerewe no kuba umwiza w'imvura, usabye uduheza n'umugisha mwami kuko wabisezeranye byo kuzoduhezagira, kandi haranditswe ngo muzorya mute akara kandi muzoshira ubumaramare bwose mwami, kandi ngo aho batabitiye ko muri abantu banje no muzokwitirwa abana b'Imana. Warakoze mwami wera warabisezeraniye aya majambo, kandi ukaba uri kuyashitsa mu minsi yacu. Yahezagire ubugingo bwacu, abera bose abandi barwaye bakize mu izina rya Yesu Kristo. Abafite ibibazo ubishyure, abarushe ubaruhure, abananiwe ubongere inkomezi zo kubandanya urugendo rwiza. Ngwino we Alfa na Omega, mu ntango no mu iherezo hose wiyerekane, utwigishe kwitondera ibyo watugeze. Mpemu yera atuyoborere mu nzira y'ibihe bidashira, ko tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Umwami Yesu abahezagire cyane. Turasoma tubakire mwese mu izina rya Yesu Kristo. Yesu abahezagire, abashitsi, abasaba mwese muvuge neza. Ni wanyu Yesu abahe umugisha. Turasoma mu Baheburayo igice cya 3, dusome ku murongo wa 12. Guhera ko dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hébreux 13, verset 12. Hébreux 3. Abaheburayo 3 umurongo wa 13 aranditse. Abaheburayo 3 umurongo wa 12 ngo bene data nimwirinde ntihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera umutera kureka Imana nzima, ariko muhanurane uko bukeye bikitwa uyu munsi. Ntihagire uwo muri mwebwe akomanazwa umutima n'uruhendo rw'icyaha, kuko twacitse abasangiye Kristo, namba tubanjirije rwose ibyizigiro byacu twatanguranye gushitsa iherezo. Amen. Umwami Yesu abahezagire mwese mubyagire. Amen. Imana ibahezagire ubu n'ibihe byose, yize umuhezagiro wayo hejuru yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bibiliya ivuze ngo bene data nimwirinde ntihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera umutera kureka Imana nzima. Amen. Imana ibahezagire muri ano majambo, kandi yaduhe twese n'amajambo ari mu rukundo rwinshi rw'Imana isumba byose. Umuntu wese azasoma Bible ntayibonemo urukundo rw'Imana, azoba yisomye nawe, azasenge Imana imutabuze. Bibiliya bivuze ngo bene data nimwirinde ntihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera umutera kureka Imana isumba byose. Imana ishimwe kandi ibahezagire. Ashake kwasi ku kibazo cyose Imana yateguriye inyishu. Imana yateguye inyishu ku kibazo cyose. Amen. Nimba hariho ukiyaya hariho no kumusozi, Imana yateguye ibintu byose neza. Nimba hariho kumanuka hariho no kuzamuka, ibintu byose Imana yabipanze neza. Uburyo niba handitswe aya majambo yo muri Apocalypse chapitre 22 mu byashirana cyo cya 22 hati tuyasomere hamwe umurongo wa 18. Imana ibaza aranditse ngo uwumva wese amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo ndabishingira nawe kuri wenyine, nihagira umuntu azokumvira kuri yo Imana izomwunguka ibyago byanditswe muri iki gitabo. Amen. 19.
hagira umuntu akura ku majambo y'igitabo c'ibi vyavugishijwe nayo, Imana izomukura ku mugabane wa ca giti c'ubugingo no kubabanurwa wera vyanditswe muri iki gitabo. Amen. Imana ntihagira umwungurako, Imana izomumuka kw'ivyago vyanditswe mu gitabo. Ntihagira n'uwongerako ugabanura pandomesi, ugabanura, Imana izomukura ku giti c'ubugingo. Imana ibikoze vyiza kugira twebwe abo yakunze ntituzogabane kandi ntituzokongereko iki turigikira Eliya. Imana iti Eliya azobanzaze koko aroranye byose neza. Amen. Mwama himbaza Imana twebwe iraduhaye solution, ibiduhaye umuti wo kutagabanya kandi wo kutongerako, ibicishije mu muhanuzi yatwigiye bije mu ijambo ry'igihe Imana yarungitse. Ntibikunda ko twongerako, ntibikunda ko tugabanurako, kuko dufise les barrières, dufise akarimbi k'ijambo Imana yarungitse. Bible iravuga muri Actes des Apôtres, Ibyakozwe n'Intumwa, igice ca 3, amajambo mumaze gusoma cyane kandi kenshi, ariko n'amajambo y'Imana isumba byose. Aravuga ku gice ca 3 muri Actes des Apôtres, avuga ngo ndango mwahageze no muri Actes des Apôtres chapitre 3, Bible iti ariko ijuru verset 20 rikwiye kumwakira. Amen. Gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha. Imana ibasa twebwe, Imana izohindura iwacu byose bigire bishasha. Y'amadini yasambuye, iby'inyigisho z'abantu zononye, Imana izobigira bishasha, iva restore. Aleluya. Tuzogarurirwa, niko amajambo yanditse muri Yoweli avuga, tuzogarurirwa. Imana ishimwe. Iby'inzige zariye, izararaye, iziyigiza, izikegeta, zose ibyo zariye, Umwami yasezeranye kuzobitugarurira. Pana parole du prophète, ubw'ijambo ry'igihe Imana yasezeranye ko tutazungurako, ntibizokunda. Ese muranezerwa? Amen. Muranezerwa? Imana ibayeze neza. Kugira ngo nimurabyumva neza, reka asubiremo. Igihe Balamu yaragiye gukora ibyo Imana yamubujije, Imana yarungitse ifarasi kugira ngo imutangire. Ariko twebwe Imana yarungitse ifarasi, Imana kugira dutangire nitwungureko kandi turenzeko, yarungitse ijambo ryayo. Ubwo niko rukundo rw'Imana isumba byose yakunze abo yatoranije. Biblia iravuga muri Luka, hano mu majambo ya mbere na mbere yo muri Luka yanditse muzi mu murongo wa 17, Biblia iti que Dieu vous bénisse, chapitre 1 verset 5 ngo azoyizimera. Amen. Ari n'ubushobozi bwa Eliya. Isawa? Ari n'umutima wa Eliya n'ubushobozi bwiwe, ngo asanganye imitima y'abase n'iy'abana, n'intabarigwa azisubize ku bwenge bw'abagororotsi. Amen. Ategurira Umwami Imana ubwoko buroranira. Umviriza nimwavyumvise neza, umviriza dusubiremo. Asanganye imitima y'abase n'iy'abana. Vese katika kabiri n'intabarigwa, nivyo b'abanyamahanga rero, azisubize ku bwenge bw'abagororotsi. Ategurira Umwami Imana ubwoko buroranira n'intabarigwa. Amen. Abantu babi batagonda amazosi, il viendra les sauver. Umwami ahimbazwe. Que Dieu vous bénisse. Niko rukundo rw'Imana isumba byose, nuko itatwemereye yaturinze ubuzimire bwose, nuko turikira umuhanuzi n'umushumba w'ubwenge w'umwizi. Imana ibaherezaje kandi bamugishe. Paulo mwenda atavyigishije mu Bikorino ba kabiri, aya majambo ni meza. Imana ishimwe. Chapitre 6 mu Bikorino ba kabiri ca 6, Paul ati Imana ibaherezaje, c'est son amour. Que Dieu vous bénisse. N'umunezero mwishaditse ngo
verse 17 nuko nimuve hagati y'ababandi mubitandukanye n'uhoraho agize kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe nanjye nzobakiza amen kandi nzobabera so namwe muzombera abahungu n'abakobwa niko rashobora byose agize amen mana ishimwe nihimbazwe yasezeranye ngo amen izodukuzayo la lumière du soir mucoka mbere uzotwakira utuvane hagati y'abatizera nuko nimuve hagati y'abantu mubitandukanye wala mana nziza yaba mwari ko muri muvenda yaba muvyumverekane ama ekipe akina umupira ariko hariho ekipe yabitsindi bari ekipe yabitsindi uburundi bugiye gukina na n'ubudagi uzuvuga uti ibyo byose ntuza gutsinda nawe abarundi barazi ko baza gutsindwa n'abagiye gukina n'abadagi cyangwa n'abafaransa ati turatsindwa baba babizi hakika ko barazi ko batanganya umupira none natwe imana tuvanye mu batsindwa imana yatubanye muri ekipe itsindwa itwimurira mu bwami bw'umwana wayo amen imana ibazwe nibyo Bible ivuze hano muri Genesis muve hagati y'abantu separenfu mubitandukanye abantu batemeranya n'ivy'Imana iriko irakora iki gihe mubitandukanye cyo tumaze ngo amaso yanyu babona n'amatwi yanyu ko yumva uze amen kuko mweho ni muri babantu Bibiliya iravuga ngo bo muri Mateyo chapitre 7 ngo bazovuga ngo twasenda abadayimoni mu izina ryawe twakora ibitangaza mu izina ryawe twavuga ubutumwa mu izina ryawe ariko ngo bazobajinjibura frere nimushimire umwami wacu yabafuse ko icyo kirego mu bazojinjiburwa ntiturimo nina aneyantisura hano sandi la nouvelle alliance du nouveau testament ibyo byose bizobabako mwami yatwirije mu isezerano rishasha abarabitufuse nta kirego nk'icyo nikiri ku mugongo wanje cyaramvuye mwami nashimwe n'abazojinjibura biturimo amen bamaze muri Mateyo 25 verset 10 gushika kuri 13 baza gushikura urugi rwakize ngo bazoba hanze umwami yaradusotse atuvana muri ekipe y'abazoba bacerewe voilà mani baheza amarega tubisome mu Bibiliya sikatuye muri Hebre ngo bene data mwirinde cyane Imana bari umutima utizeye none muri Mateyo 7 aranditse pardon Mateyo 25 tugeze muri Mateyo 25 handitse umvirizi haranditse kuva kuri verse 10 bakigiye kugura umukwe arashika wala mwama chaguhera ko leta abiteguye binjirana nawe mu bukwe amen biteguye bateguwe n'ijambo Imana abarugikiye abiteguye eruziso iyo ni ekipe yacu bashaka kwandika pagate igeni yanditse dutembereza mu kaburimbi rya Gitega tuti abiteguye turavyemera ntari abandi twende twari eglise yacu twita ati abiteguye indi ari kudufata si eglise yabiteguye si eglise yabiteguye none bivuga ngo abiteguye binjirana nawe urugi rurugagwa verse suivant mu nyumba zanyu n'izindi nazo ziraza ziti mupfasoni nutwugururire nawe arabishura ati ndababwira ukuri simbazi muraba yaratuvuyemo yaraturovye atuvana muri abatazi atwinjiza mu bazosangira mu bukwe bwa wa mwagazi w'intama niba hari urukundo rw'Imana nta rundi novuga n'urukundo rw'Imana isumba byose kemusa emwe yadusanze twanditse ngo simbazi atarabifuta
atubwira bazinjirana nawe mu bukwe urugi bwugagwe abazosigara hanze sinyirimo no mu mizijuju no misombe pa. C'est fini. Par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, par la parole de Dieu, c'est fini. Donc asuye kuduharura turi mu mizuke zabitse amavuta ku ruhande kandi mama shimwe yakoze mari shimwe umeze muyabike umwami yabaho yabike kumwami yabaho yabike ari niyo tuzinjira niyo yerekana inkumi z'ubwenge uraho abaheza gihe kandi cyane nashimwe muri leta zoshira Biblia ivuga ngo iki muri Ezayi Imana ishimwe muri Yesaya handitse amajambo meza cyane nifuza kubasomera que Dieu vous bénisse. Imana ibaheza rwose. Amen. Dieu vous bénisse. Esaïe 49. Esaïe 49 mwahageze. Oh, Imana ishimwe. Verset 7. Vers le moment où Esaïe 49 verset 7. Imana ishimwe. Bible iti uko niko Uhoraho agize umucunguzi wa Isirayeli uwera wiwe abwira umwe abantu bakengera uwo ihanga ryanka umwuka umusumba w'abaganza atabami bazobiraba bahaguruke bona baganwa bakome amashi kubwo Uhoraho umwizigirwa niwe wera wa Isirayeli yagutoranyije. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ora dusubiremo mwumvirize Bible iti reka tuveho uko niko Uhoraho agize umucunguzi wa Isirayeli uwera wiwe abwira umwe abantu bakengera ilo meprise manishimwe uwo ihanga ryanka umwuka mbese eneri ryo Dieu umusumba w'abaganza akabami bazobiraba no kukuramutsa abahaguruki. Amen. Bana baganwa bakoma amashi kubwo Uhoraho umwizigirwa niwe wera wa Isirayeli yagutoranije. Amen. Uko niko Uhoraho agize ati igihe cyo kwemererwa ndakwishyuye. Amen. No ku munsi wo gukirizwako ndagutabaye kandi nzogukiza ngushireho ubisezerano ry'abantu kugira ngo usibure igihugu utume basubizwa mu ishamvu ryabo yabaye imisaka. Amen. Kandi ubwira imbohe uti nimusohoke n'abari mu mwiza uti nimuseruke ahabona. Imana ibaheze ubwira imbohe ko zibohowe n'abari mu mwijima uti umucura bakiye iraja habona. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes des fils de Dieu manifestés. Abana b'Imana Imana yagaragaje yashimye nayo yarakoze. Sinzi ngene mushobora kumutangura gusoma ariko reka sibire. Iyo abantu bicaranye nk'uko abantu bariko baragendana na mwendata Paulo yacitwa Saulo, bamwe barashoboye kubona umuco ariko ijwi ntibanyumva. Ijwi ryumvise n'uwo rije kubwira. Ese irumvikana neza mani bageze. Donc abantu bose babyumva yuko mu bapfakazi bizarefati bari benshi ariko hariho umwe Imana yatoranije aza kugaburira Eliya. Hariho inkumi nyinshi zitwa za Mariya ariko hari bari umwe Imana yatoranije. Hari n'abafrere benshi bari muri message ariko hari n'inkumi z'ubwenge. Amen. Hari n'inkumi muri abo bantu benshi bitwa abafrere harimo les vierges sages les félix de Dieu. Amen. Bose bari bashoboye n'Abraham
c'est la même chose. Nico kimwe. Amen. Nico kimwe bazoba ari benshi ngo zari mu 10 zitanu z'ubwenge n'azitanu z'ibicucu. Ubwenge barunda begeranya amavuta bayabika jaloussement. Ivy'Imana bayisubira mu gihe cyabo babibikana intérêt agaciro kanini cyane. Abandi bakabifata minenegwe bakibaza birasanzwe ko turafenda kwino ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ibihagije so kwa vutse kwa Abraham wasamura. Non, amasaha ageze Abraham agiye gusezera avuga ati quand même hari umwana w'isezera. Uyo ndamara vyose. C'est fini. Imana yamuhaye ubwenge nk'ubwo. Niyo Mana dufise uyu munsi. Niyo natwe yaduhaye byose muzabitutone. Ona turafle. Natubasiga. Niyo tuma mu Bagalati cya 4 kuva mu 8 ngo namwe bene data muri abana b'isezerano. Nk'uko Isaka yari. Amen. Mwabashimwe. Nuko abana b'isezerano bahabwa byose. Nta kimwe mu bwami bw'Imana kizoducika. Naho nyumbabarire none ivy'Imana itwimye yociri hande. Izo yawe yatoranije bonyene. Umwami yatoranije zobibaha byose. Erezo abandi bazohabwa impano. Siko bibivuga. Igenda mu bisome mu yaciye afata abandi bana ba Ismaeli n'abavye kuzincureke abahimbira ivy'Imana. Akati izi nzu nimunukirira nizi nzu nimunukirira nizi ngamya nimunukira mwebwe akira demiete kudusigazwa arabaho tuntu ati duce munava n'uruhande ya Isaka nimuzona hapo mu mwaka kakanye wa marishi ko ni Imana itaga n'uyu munsi c'est avec nos change jamais Imana idahinduka yabiduhaye byose kandi yabigabiye abatoranye. Amen. Imani makumugisha mwinshi cyane. Soma neza frère. Le verset que Dieu soit loué. Ésaïe 48 maintenant. 48 verset 16. Mon Dieu, c'est comme Bible ivuga. 48 verset 16. Bibiliya iti. Amen. Nimwigire hafi mu bibi. Were bitanguriro naho navugiye mu gisho. Amen. Were byabereye nariko kandi n'uhoraho Imana antumanye namwe muwiwe uko nikoraho umucunguzi wawe uwera wa Isirayeli ageze ati ni jewe uhoraho Imana yawe nkwigisha ibikugirira ikimazi nyakurongora mu nzira ukwiye gucamo. Imana ishimwe ona turafle atubasigaje. Bibiri ivuze ngo nta na kimwe nzokwigishiriza mu misho. Niko byanditse ngo nimwigire hafi mwumve were bitango ntako navuga Imana ishimwe. Naho navuganiye namwe mu misho nabibahaye. C'était clair. Que Dieu vous bénisse. Oh Imana ishimwe. Imana ibaze. Paul yavuze iki mu bikorwa ba mbere cyo cyaka bibiri umurongo wa 10 ngo kandi ivyo iby'ijisho utigeze kubona n'ibyo ugutwi kutigeze kumva. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Iby'ijisho utigeze kubona. Amen. Ngo muca muvuga ngo mutambe kuvuga ngo kuzuka kw'abapfuye ngo bizamungwa no basa. Ahubwo bivuze ngo reka tubisome mu by'itangure kamere mu byumve neza. Bibiliya ivuze iki? Iby'ijisho 9 verset 9. 1 Corinthiens, je crois, ni muri kwenye mbere igice cya 2 verset 9. Bibiliya iti ngo iby'ijisho ya frere mubare musome mubare mu binama ubona mutagiye mwaho tugendere banza mubere 1 Corinthiens 2 9 mwageze. Okay, turasomera nawe 1 Corinthiens 2 9 turajanye ngo iby'ijisho utigeze kubona n'iby'ugutwi kutigeze kumva ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu byose
Imana yaziteguriye abayikunda. Ibyo ariko Imana mwabonye ko atari byo mu ijuru. Soma neza ibyo bivuze. Ariko Imana ibyigisho tigeze kubona, iby'ugutwi utigeze kumva, bitigeze biduga mu mutima, ariko Imana yabiduhishuriye. Iby'ugutwi utigeze kumva n'ibyo mufise mwebwe Imana bishuye namwe mwera. Ibyigisho bitigeze ribona, Dieu fera révéler. Voilà, c'est ça son amour. Ivyo bitigeze biduga mu mutima w'umuntu. Soma neza verset 10 ngo ariko Imana ivyo bandi batigeze bakira. C'est ça, batigeze bumva, papa taratahura na rimwe, Reverend Saint-Père atayigera yumva na rimwe. Ivyo mwebwe Imana yabishuye muri mwebwe wayo. Nashimwe. Amen. Ivyo abapastori batazi, ivyo abafrere bandi batazi. Amen. Ivyo abafrere batazi, je dis bien abafrere batazi. Mwebwe. Alléluia. Imana yabishuriye muri mwemu. Et Dieu vous bénisse. Verset 12. Ariko twebwe, alléluia, nitwahawe mwemu w'isi, ariko twahawe mwemu ava ku Mana, kugira ngo tumenye ivy'Imana. Ivy'ijisho tigeze kubona, ivy'ugutwi utigeze, n'ivy'Imana yatugabiye. Oui, que Dieu vous bénisse. Et je bâtirai mon assemblée sur ce roc. Manishimwe kandi shegeranye nzoryubaka kuri urwo rutare. Mbere kubera bazoba batunze, aleluya, bazoba batunze iryo parole ribereka inzira ahica n'amarembo y'ikuzimu. Si les frères pouvaient comprendre, les frères bavyumva. Mbese frère, si ubundi burinzi spécial ikintu kiguruka kiza ngo kidutangire kitubuze kugwa mu vyaha, si urundi runtu rw'Imana rufise amahembe ruza kutubuza gucumura. Non, vous n'avez pas compris. Ahubwo la révélation de la parole de Dieu, iyo abantu babishuriwe ijambo ry'Imana n'urukundo rwayo, guhishurirwa bibarinda gucumura. Guhishurirwa namwe murambinyuze, niyo nzobona kiyo muzobinyuze. Umuntu wese yahishuriwe Imana, agahishurirwa ubushobozi bwayo n'urukundo rwayo, bimurinda ibyaha, bimurinda ubuzimire. Icyo bituma bien-aimé frère, mwebwe yabibahishuriye muri mwebwe wayo. Mwebwe nta kintu kimusesa, ariko we asesa tout ce qui est caché. Ibinyegejwe byose muri Bible, le Saint-Esprit nous l'a révélé. Alléluia. Mwebwe yabituhishuriye n'ahimbaza. Uhoraho nashimwe. Oh, que Dieu vous bénisse. Imana ibamugisha abatoranije. Ariko twebwe nitwahawe mwemu y'isi, ariko twahawe mwemu ava ku Mana. Amen. Kugira ngo tumenye ivy'Imana tugabiye. Amen. Navyo nyene turabivuga, ariko ntitubivuga mu majambo yigishwa y'ubwenge bw'abantu, ariko tubivuga mu yigishwa na mwebwe. Tugereranya ivy'imwemu n'ivy'imwemu bindi. Oh, merci Seigneur. Manishimwe. Tugereranya, nous sommes sous la bénédiction, sous l'onction, sous l'emprise, sous l'effet de la révélation, de la puissance du Saint-Esprit. Mwabashimwe. Amen. Mwabashimwe n'akazi. Icyo nabarera bakaba barimutse ahantu twahora mu idini rya message, bakimukira muri ayo majambo y'ubutunzi bw'Imana, dans le Père, muri ibyo byuzuye by'Imana isumba byose, bonezerwe ibihe byabo byose. C'est là, na Imana yatwimuriye yakuye muri message, abandi bose bashobora guhamza bagashikira mbere idushira mu butumwa bw'abatoranijwe batohamza. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux. Ni agaciro kanini cyane.
y'abantu bari umwami n'abinjizeyo abiriza aho hantu umwami ahambaye cyane. Oh, que Dieu vous bénisse. Imana ishobora byose ibahezagire cyane. Lisons encore icyo giciro Imana ibahungisha. 1 Pierre. Oh, Dieu vous bénisse. Icyo giciro ni mwebwe abizera mwakigene. C'est ça. Verset 7. 1 Pierre chapitre 2 verset 7. Nuko mwebwe abizera mwabashimwe ni mwebwe mwagerewe icyo giciro. Ariko ku bantu bizera c'est un autre cas. Mwabashimwe Imana ibazwe twebwe abizera icyo twagerewe icyo giciro. Ubwo butunzi aho hantu ha revelation ho kwishurirwa iby'Imana yatugeneye bigatuma tutanezerwa nuko pastor wacu akomeye yafite amagara meza. No frère, tunezezwa nuko twarose igitenge cy'ubunani, tunezezwa nuko duhishuriwe ijambo ry'Imana. C'est une richesse n'ubutunzi budashira. Amen. Mwami yarakoze ntahimbazwe ariko mwebwe abizera ni mwebwe mwagerewe icyo giciro. Oh, que Dieu vous bénisse. Ariko kubanga kwizera ngo ibuye abubatsi bagaye iyo ryahindutse irigumya imfuruka n'ibuye ritsitazi ni urutare rubishe, kuko batsitara ijambo ry'Imana batabyumvira kandi nico bashizeho. Mbese nimushima Imana yafise basi Imana yafise pakata basi kabiwe n'iki cyabageze ko tuvuga warafuse ko muri abo batsitazwa n'ibya Yesu barabifuse yefase amusana frère usoma neza Bibiri ivuze ngo isoma neza frère niba ari muri obirize. Bibiri ivuze ngo kuko batsitara ijambo ry'Imana. None wanyo wabyiha kutatsitara ko wabyiha sumwami yabikoze. Imana ashimwe mu mvugo yacu ngo kuko abatoranijwe badatsitara ijambo ry'Imana. Abatoranijwe ntibatsitara ijambo ry'Imana. Imana ibaheza woke Dieu vous bénisse. Bakabyumvira Imana yaduhaye obedience à la parole de Dieu kandi nicyo bashimwe. Umwami yakoze iyo pakata yarayifuse kandi utwiratse ngo kandi sico bashimwe kuri bo abanyenze ngo kandi nicyo bashimwe gutsitara kugwa kutariyumvira. Ariko twebwe twashimweho kuyumvira no kudatsitara ijambo ry'Imana tubihawe nuko tubitahujwe n'Imana. Imana yarakoze. Que Dieu vous bénisse. Imana yawe kubitanga baranezerwa. Bibiri ivuga ngo ubwenge batavuze byanditswe. Urabona mwene bari bameze. Urabona bari bameze kandi abo niko bameze. N'abagabo babiri bariko batana n'umwami Yesu yazutse. Abo bati agahinda mfise uwo wambere yamugenzi nabi kandi bari bamwishe. Uramujya bamwishe yakora igitangaza yagwiza amafi akagwiza ibikara yakora igitangaza. Uramujya mugenzi wawe ubundi reka shaka ayo nabonye yemeye yarembye umukobwa amukiza abadayimoni byari byarasaba bakiri urazi ko n'umugabo yari yaramuzuye urazi ko nakuruze ariko bamwishe imyido namwe ntabwo bari bameze. Uwo bari kumwe ariwe bariko baravuga. Yesu abaravuze ati bantu b'imbura bwenge mwari mukwiriye gutahura ko yategerezwa gupfa. Kimuzi ko yategerezwa gupfa ku munsi ugira gatatu akazuka mu bapfu. None byene mes frères ko Imana yadukuye mu mbura bwenge ikamu ubwenge bwayo nimukwiriye kwishima. Imana yarakoze. Bibiri yakomeje ngo bakomeza kugana nawe atubona ibyanditse muri Zaburi n'ibyo Mose yavuze
prédication de l'évangile. Y'abafrere bamenya ko baje muri eglise babaje kuvugwa n'ubutumwa bwiza ahari ikigangaro haje umunezero ari kwihebura ari kurema aho shitani yabanduje umwaka wese ari gusubira inyuma bongera basubizwa imbere niko gaciro k'ubutumwa bwiza umwami abavana kure mu kuganira arabigisha iyo kure cyane bose bitoga niyo bagura n'abagore babo ariko bagati wamugore we none munsi sinjya umugenzi wanjye bari bamwishe inama ariko noneho bibiti baramugobera yatiraba urishe utahane natwe emuhira atari uko bashaka ko abantu ibintu ahubwo bashaka ko abananya kubabwira amajambo y'ubugingo budashira nabo muhira bayumve imitima yabo nabinezerwe akomeza babwire encore un peu plus Seigneur bajye tubwire mwami wongere tubwire cyo gituma bien-aimé hari bafitira n'inyota byo kugororoka niba umwami azohaza yarabemereye bacana umuhira Biblia ivuga ngo iki baramuzima afata wa mutima umuhaye kumwe barabikora muri semaine passée mu ndweze yakoze mu ndweze n'umuntu yakoze mu semaine passée kumwe yakoze mu semaine passée afata wa mukate arusengera babaga bati kugira tuzo maboko bikwagikice n'ijwi ngwangabanye bati bose baronka revelation baronka kwishura bati yazutse mu mutima bikije baza kuti haleluya bavuze haleluya abayati nabo bati madamu haleluya mubanza kumega handabonye gusabira cyane oya babarinze kuja kubwira abafrere bati yazutse sesa nidukoreshwa nuko mwatubungabungiye mw'ibiti byawe sicyo kituza namo tuhazanwa no guhishurirwa ya parole byose bidutera umwete bingari twigisha tukabitahura tuzogaruka tutabyumvise tuzoja twigerera mutati tubwira ibyanditswe ngo twumve umutima uhembutse tuzoca twisubire twahoze kandi mwatubwira ubutumwa bwiza buhembura imitima yacu nous allons revenir. Bana n'Imana batareshwa n'ibimenyetso n'ibitangaza ntibareshwa n'imfashanyo zo muri eglise bareshwa n'ijambo ry'Imana bayishuritse nibwo butunzi bwacu niyo diferanse nibwo budasa hagati y'Abeli na Kayini. Amen. Kayini yishurirwa Abeli yishurirwa akanezerwa gushika n'abamwica ari muri haleluya ari muri amene wakoze mwami Yesu nuhimbazwe adashima Imana ko umwana yarakize adashima Imana ko yararonse amafaranga aho gashima Imana yamwishuriye ibi bimaze akwiye gushikana bikemerwa nayo n'abahimbazwe yadwishuriye ijambo ry'igihe adwishuriye iby'umuhanuzi yatwigishije ati yorera muze yendashira umwami ashimwe Wishuriwe ivy'Imana yadusezeraniye mu gihe cyacu amashobora byose abaheze. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bibliti ati ivy'ibiro vy'Imana bitandukanye muri Yesaya niko vyanditse Imana ishimwe umwanya wanjye waheze bitandukanye n'ivy'abantu mu buseruko n'uburengero ariko mwami ati nzofata abantu bamwe inekipe hari ekipe nzofata yoyo ndayihe ivyiyumviro vyanje muzaba rero barabanga ivyiyumviro vyanyu nivyo ariko mweho mufise ivyiyumviro sesa Paul nikatwica ariko mweho mufise ivyiyumviro vy'Imana nimwabona bisi babanse bazobanse vos pensées n'Imana barayanse ivyiyumviro vyanyu n'ivyiyumviro vyabo bitandukanye mu buseruko n'uburengero
nizere ko mwabitahuye. Umwami ashobora byose baha umugisha, yarakoze guturikira ijambo ry'igihe kugira ngo riduhe gukayangana, gukayangana, riduhe gukayangana. Imana yarakoze ihimbaza. Twabaye ubwiza bwa Yesu Kristo, tuva mu bwiza tuja mu bundi, atari uko tutirabura frere, si uko twimyoye, haba nuko dufise parole mu mutima. Il y a un trésor caché dans des vases de terre. Muri ibi bisaza iruha igwara habitse ubutunzi bw'Imana isobanutse, kandi Imana ntizoreka nibwizoza gutora umwami arakaza vuba. Haleluya. Kandi ijambo yabitseyo ari kuza kujaje. Nashimwe mahoro tumushimire yarakoze. Icyubahiro cy'Imana yacu ubu n'ibihe bitazoshira. Amen. Mwokozi wetu anatupa furaha duniani. Mlinda ati anatuongoza kwa neema, atuyobora ku buntu bwiwe. Nashimwe, Imana ishimwe kandi bahumurisha benshi. Amen. Amen.
bizana umunezero. Turamushimiye cyane data wera Mana ishobora turavuze urakoze urako agatengerwe kose n'iceri cyose watuvanyemo utizera kose utuvanamo urwango rwose watuvanyemo ishyari ryose watuvanyemo urupfu udushiramo ubugingo budashira watuvanyemo agahinda n'umubabaro utuzuza urukundo rwawe n'umunezero no kuruhukira muri Kristo Yesu umwami wacu. Urakoze turanezerejwe cyane n'iteka waduteye n'ikibanza waduhaye n'uko watwemereye umugambi wawe ezagira imitima y'abana bawe uyizamurire muri iyo atmosphere muri icyo kirere bacamemo kuko nicyo wageneye inkumi z'ubwenge. Urakoze utubohereye iyo utakivayo kuko twakwemeye kandi twemeye ijambo ryawe. Urakoze turabyakiriye kubiduhaye mu izina ry'Umukiza. Amen. Amen. Mwami Yesu abahezagire mwigafite nasenge aturagize Imana isuma dusenga abafashe ingendo n'abazazifata bose Mwami abahe umugisha abahezagire kandi cyane Yesu abahezagire abahe ibyo musaba byose. Maranatha. Mana n'icyubahiro turagushimiye cyane ko watugiriye ubuntu ukaba uvuganiye natwe n'ijambo ryawe. Turagukuriye ubwatsi kubona baradukuze ko ibi byose byari bitwanditsemo n'urubanza rwari hejuru yacu n'ukutizera kwari kuri twebwe uramanazwa n'ubudadarire bw'imitima yacu bwari kuri twebwe byose kubona barabikuze ukatuzana iwawe ukadurishura ukuri ukadutwicarikamo uramanazima ukajya kukwizera no kukumvira no kunezererwa ibyo watugabiye. Mwami Imana ishobora byose biraduhimbaye cyane turagukengurukiye n'izina rya Yesu. Shimira ijambo ryawe n'uburyo izina mu bwoko bwawe nawe uhezagire n'umurikishijemo twese duhabwe umugisha wo kubitahana no kubibamo isi yose dusigaje y'ubuzima bwacu. Urakoze Mwami nuduherekeze aho tugiye gutahuka kandi ubane n'abari mu ngendo zitandukanye n'abazozikoresho uhoraho Mana nzima nta mushiki wacu Goderiva uzumuherekeze urushizeho kwitwararika Mwami Mana nzima ubwoko bwawe twese ukize abarwayi uramire abananiwe ugendere umwe kuri umwe maze kibirenge kizima urushizeho kumutwikiriza ububasha bwawe no kuturinda mu rugendo rwacu Mwami gushika twinjiye muri birya byose watugomboreye igororeka. Tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo Umukiza wacu. Amen. Mwami ashobora byose abahezagire abahe umugisha kandi mwinshi cyane rwose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.